Yesu ashimwe. Dusangira amajambo dusanga muri Zaburi ya 92 umurongo wa 13 haravuga ngo abatewe mu rugo rw'Uhoraho bazokwama batotaharira mu nyubakwa z'Imana yacu. Dusangira ijambo rivuga ku batewe mu rugo rw'Uhoraho. Abatewe mu rugo rw'Uhoraho ni bande? Ni umuntu wese yizeye Yesu, uwo ni wacahinduka umugororotsi. Iyo ubaye umugororotsi ubutewe mu nyubakwa z'Uhoraho. Bibiliya iravuze yuko abo ari bo bazokwama batotaharira mu rugo rw'Imana yacu. Igituma bategerezwa gutotahara no kubera iki? Abatewe ahantu hari isoko y'amazi y'ubugingo. Imana niyo soko y'amazi y'ubugingo, kandi mu rugo rw'Imana haba hari ivu ryiza. Nta kuntu umuntu rero atewe hafi y'amazi agategwa hari ivu ryiza yoreka gutotahara. Ku murongo wa 12 haravuga ngo umugororotsi azototahara nk'ikigazi ashigwe hejuru nk'igiti cy'isederi cy'Libani. Ikigazi gisanzwe kizwi nk'igitegwa kiramba cyane, gifise akamaro kaniniya cyane. Kiratanga amavuta dushobora gutekesha imfungurwa zikaryoha. Kiratanga isabuni dushobora kumesuza impuzu tukambara impuzu zisa neza. Kiratanga imise dushobora gucana kikavamo umuriro dushobora gutekesha imfungurwa zigasha. Kiratanga imikubuzo dushobora gukubuza inzu cyangwa ikumbuga hagasa neza. Murumva ko ikigazi gifise akamaro kanini cyane. Ngo umugororotsi rero azototahara nk'ikigazi, kandi ngo ashigwe hejuru nk'igiti cy'isederi cy'Libani. Ibiti by'amasederi y'Libani abamaze kuhashika cyangwa usomye mu bindi bitabo haravuga yuko ari biti byagutse cyane, bifise amashami agera kure. Ni ukuvuga ngo umuntu arashobora kugama gatutu musi. Si ivyo gusa, ngo ni kirekire, n'ibiti biba birebire cyane, kandi kubera biba ari birebire gose bifise amashami menshi nibishobora guhungabanywa n'umuyaga mwinshi canke ngo imvura iguye ngo bihunguruka amashami, kubera biragutse kandi bishika hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo umugororotsi azoshigwa hejuru. Nshuti mwene data uri kuranyumviriza, si ivyo gusa, baravuga ngo no mu busaza azobacama agira inkomezi nyinshi n'itoto. Nagira ndakubwire wa mugororotsi uri kuranyumviriza, nta gwitwazo ufise. Warabaye umugororotsi ukizera Yesu, utewe mu rugo rw'Uhoraho, kandi uzokwama utotaharira mu nyubakwa ziwe. Mu yandi majambo, ukwiye kwama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Ube nk'igiti cy'ikigazi, uzobe umuntu aramba cyane, afise akamaro kaniniya cyane mu kibano, mu muryango, ahageze hose. Kandi uzokwame wama ivyamwa mu gihe c'uruzuba, mu gihe c'imvura nyinshi, nk'uko igiti cy'isederi kidahungabanywa n'umuyaga, naho ibihuhusi byoza by'ubuzima ntuzohungabanywe. Kandi Bibiliya iratubwire yuko umugororotsi azoshigwa hejuru. Ni ukuvuga abatewe mu nyubakwa z'Uhoraho bazoshigwa hejuru. Nuko rero twame mu ngoro y'Imana, twame mu ngoro y'Uhoraho, dutegwemwo vy'ukuri, kuko niho twahamagariwe, kandi twame ivyamwa bikwiranye no kwihana. Yesu abahezagire.